Muy buenos días, amados mwaramutse hermanos bakundwa nshuti y amigos bene data presentes muri hano aquí en Santa aha Cruz, muri Santa Cruz Bolivia. Bolivia. Es para mí una bendición Kuri grande jewe estar con n'umugisha ustedes udasanzwe kubana para namwe tener unos kugira momentos ngo de tugirane compañerismo umwanya w'ikiyago espiritual co mu buryo alrededor de la bw'impwemu palabra de tuyage Dios ku ijambo ry'Imana correspondiente a este rihwanye tiempo final n'iki gihe ca nyuma, y estaremos kandi tugiye teniendo compañerismo alrededor del kugirana tema ikiyago ku cigwa del citwa misterio ibanga de los querubines de oro ry'abakerubi ba zahabu y los querubines hamwe n'abakerubi ba Elayo. Esto es, los dos querubines de oro Abo n'abakerubi sobre el babiri ba propiciatorio zahabu bari ku y los mutima dos wo guhongerako, de hamwe madera de n'abakerubi olivo b'igiti cubiertos de oro c'umwelayo estaban basizwe zahabu, en el lugar abari bari santísimo ahera ha del cane templo que construyó mu ngoro Salomón. yubatswe na Para lo Salomo. cual queremos Nico leer gituma en ngomba gusoma Hebreos mu capítulo Baheburayo 9, igice c'icenda versos umurongo 5, wa donde mbere dice San kugeza ku Pablo, gatanu aho mutagatifu Pawulo avuga aún el primer ati nuko isezerano rya mbere tenía naryo ordenanzas de ryarimwo culto ibirongoro y un by'ubuherezi santuario rifise n'ahera ariko ho porque muri el iyi si, tabernáculo estaba dispuesto kuko hari así. ihema En la primera ryiteguwe. parte, llamada el Mu lugar ryo santo, hino harimwo ibiterwa kw'amatara estaba el n'ameza candelabro, la n'imitsima mesa y y'ibiterekerwa los y'ama panes kuri de la yo, proposición. iryo ryitwa Tras hera. el segundo velo Kandi hirya y'igihuzu estaba ca la kabiri parte del gikinze tabernáculo hari ihema llamada ryitwa ahera el lugar cane, santísimo, el cual tenía un harimwo incensario de igicaniro co oro kosereza y el kw'imibavu arca del pacto cakozwe mu cubierta de izahabu, oro harimwo por todas n'isanduku partes, y'isezerano yometse en la kw'izahabu cual impande zose, en la que estaba una urna de irimwo oro que urwavya contenía el maná, rw'izahabu rurimwo la vara de manu, Aarón que reverdeció irimwo na ya nkoni y ya las Aroni tablas yashurika del na vya bisate pacto, vy'amabuye y vyanditswe sobre kw'isezerano. ella los querubines Kandi de hejuru gloria que yayo cubrían hari el abakerubi b'ubwiza propiciatorio, bateye igitutu de las umutima wo cuales guhongerako. cosas no se pueden Ivyo ahora ntidushobora hablar kubidonda en kimwe detalle. kimwe nonaha. Que Dios bendiga nuestras Ese almas Imana con su yohezagira ubugingo palabra, bwacu nos abra ikabuhezagiza su ijambo palabra, nos ryayo, abre el corazón para ikadukengurira recibir esa ikaduhishurira palabra ijambo ryayo, revelada ikadukingurira n'imitima para kugira ngo este día más twakire bello. ijambo ryayo En rihishuye el kuri uno nombre munsi wa eterno nyuma, del Señor mu izina Jesucristo. rihoraho ry'umwami Amén Yesu Kristo, y amén. amen Pueden tomar kandi asiento si amen. tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. El misterio de los querubines de Ibanga oro y ry'abakerubi ba zahabu los hamwe querubines n'abakerubi de olivo. ba Elayo. Veamos Turabe qué y cómo San Pablo nos dice ingene mutagatifu Pawulo atubwira ko aquel templo y lo que contenía irya aquel ngoro templo hamwe n'ibintu vyari biri muri irya era ngoro figura de ko las vyari cosas ibishushanyo celestiales. vy'ibintu vyo mw'ijuru. Nos dice San Pablo Aratubwira que mutagatifu Pawulo Moisés ko Mose roció yacucagiye akoresheje amaraso, el tabernáculo y las yacucagiye cosas que amaraso estaban en él. ihema hamwe n'ibintu byose Capítulo vyari 9, birimo. Muri igice nyene c'icenda murongo wa 16 kabandanya de su carta a los hebreos, mu San gwete Pablo yandikiye dice, Baheburayo porque donde mutagatifu hay Pawulo yaravuze testamento, ngo kuko aho ico es tecirage necesario kiri que intervenga hose muerte hakwiye del rwose testador. yuko urupfu rw'uwaraze Porque el ruseruka. testamento con la Icete muerte cirage se kibeshwaho confirma, n'urupfu pues no rwonyene, es válido entre kuko tanto kitagira que el ikimazi testador uwaraze akiriho. de donde ni aún el primer pacto Nico gituma fue isezerano instituido rya sin mbere sangre. ritasezeranywa Porque ata habiendo maraso. anunciado Moisés Mose amaze a todos kubwira los- abantu bose porque habiendo anunciado Moisés Mose todos los amaze kubwira abantu mandamientos de la bose ley a todo el amabwirizwa pueblo, yose nk'uko tomó la sangre de byagezwe, los becerros yabira y de los amaraso machos y'amashuri cabríos n'ay'impene con agua n'amazi helada escarlata, n'ubwoya bw'intama hisopo, buzigijwe agahama, y roció yabira el na mismo ezobu, libro, y también acucagira a igitabo todo el c'ivyagezwe pueblo, bo n'abantu diciendo, bose. "Esta es la Arababwira sangre del ataye n'iyo pacto maraso que Dios y'isezerano os ha mandado." Imana Y yabagereye. además de esto, Kandi roció también ihema con la sangre n'imbambovu el zose tabernáculo z'ivy'ubuherezi y todos los navyo vasos nuko del abicucagira ministerio. amaraso. Así todo es Nk'uko purificado, ivyagezwe biri, así casi todo es purificado, nk'uko ivyagezwe biri, según la ley, ibintu ni nka con vyose sangre vyozwa y n'amaraso. sin sangre, Kandi y hatavuye sin amaraso, derramamiento de sangre, hatavuye no amaraso se hace ntihaba remisión. guharirwa ivyaha. Fue, pues, Nuko rero necesario vyari que bibereye las figuras de las ko cosas ibigereranyo celestiales vy'ivyo fuesen mw'ijuru purificadas vyozwa así. n'ivyo bimazi. Las figuras de las cosas Ibishushanyo celestiales vy'ibintu vyo mw'ijuru son ni estas cosas que están aquí en bino el templo, bintu tanto el biri ngaha templo mu ngoro, como todo yaba lo que ingoro está en el ubwayo templo. ndetse n'ibintu byose biri mu ngoro, De cosas bishushanya celestiales. ibintu vyo mw'ijuru. Pero las mismas
pero las cosas celestiales mismas ariko ibyo mu ijuru ubwabyo con mejores bikozwa sacrificios n'ibimazi que estos. biruta ibyo. ¿Por qué no entró Cristo en el kuko santuario kristo hecho de atinjiye mano, ahera cyane figura del hakozwe verdadero, n'intoke sino nk'ikigeranyo en el c'aho mismo kuri, sí, en el mismo, ariko yinjiye sino en el cielo mismo, ariko yinjiye mu para ijuru presentarse bwaho ahora kugira ngo por none nosotros aduserukire imbere y'inyonga Ahora z'Imana. vean que Rero murabona ko lo que realizó ico Moisés yakoze Mose allí en el tabernáculo al hariya construir mu el ihema tabernáculo, mu kubaka rya hema esparcir la sangre ndetse agacucagira amaraso los machos cabríos y'amasuguru y'impene hamwe las becerras n'ay'ibimasa sido ivyari muertos, ivyari sacrificados vyishwe estos becerros y ivyo estos machos bimasa cabríos, bigatangwa y nk'ikimazi luego n'ayo Moisés masuguru esparció y'impene, hanyuma Mose agacucagira amaraso ku bantu ku ihema hamwe no ku bintu vyari biri muri yo. Rero este tabernáculo aquí iyi hema hano con todo lo que contiene este tipifica hamwe n'ibintu byose de las yari cosas irimwo celestiales, ni ishusho n'ingero y'ibintu vyo mw'ijuru, de la iglesia ishusho n'ingero del Señor Jesucristo. y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Porque Kuko vean ustedes mwitegereze la neza iglesia del Señor ishengero Jesucristo ry'umwami es Yesu el Kristo tabernáculo de Dios ariryo para hema adorar a Dios ry'Imana en kugira toda ngo su plenitud. Imana iribemwo mu mwuzuro Encontramos wose. que es rociada Turabona yuko con la ricucagirwa sangre n'amaraso de nuestro amado y'umukundwa Señor wacu Jesucristo. umwami Yesu Kristo. Jesucristo como sumo Yesu sacerdote Kristo nk'umuherezi mukuru lleva a cabo arakora esa labor. ico gikorwa Allá en el trono de hariya intercesión ku ntebe del yo cielo, kutuvuganira mu ijuru. Cristo ha estado haciendo Kristo intercesión yamye con avuganira su propia sangre n'amaraso por yiwe todos los bwite, miembros de su avuganira cuerpo abagize umubiri místico w'ibanga dependiente, w'abizera. o sea, Ni por ukuvuga ngo todo ese iyo tabernáculo hema que Cristo ha construido, iryo hema o Kristo está yubatse construyendo canke para ariko Dios. arubaka ihema ry'Imana. Kandi Vean ustedes todos los mwitegereze miembros de ese cuerpo abagize místico de umubiri ese abagize uwo tabernáculo mubiri de Dios w'ibanga son rociados iyo ngoro con la y'Imana sangre de bacucakirwa nuestro amado n'amaraso Señor Jesucristo. y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi Vean ustedes cómo mwitegereze ingene buri gice c'ino ngoro canke rino hema gishushanya ibiremwa abantu bizoba biri mu ntambako zitandukanye zino ngoro yo mu buryo bw'impwemu iyubatswe na Yesu Kristo kugira ngo Imana iyibemwo muri mpwemu yera. Mwumva ingene mutagatifu Pawulo atubwira kuri iyo ngoro mu Banyefeso igice ca 2 umurongo wa 19 ukabandanya aratubwira ngo nuko ntimukire abashitsi n'akavantara ariko musangiye ubwoko n'abera muraba mu ngoro y'Imana kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro niyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. Muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. Ngaha turashobora kubona yuko ino ngoro y'Imana iriko irubakwa. Turashobora kubona ko ari ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariryo ricucagirwa n'amaraso y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Yesu Kristo nk'umuherezi mukuru mwitegereze ariko aracucagira abagize umubiri w'ibanga wa Kristo n'amaraso yiwe y'igiciro nk'uko Mose nawe yacucagiye ihema hamwe n'ibintu byose byari imbere muri iryo hema. Yaranacucagiye n'abantu abacucagiza amaraso y'abiryo bimasa hamwe n'amasuguru y'impene ayari yashikaniwe Imana nk'impongano. Rero mwumva ingene ishusho n'ingero yakoze hariya mu isezerano rya kera, kandi n'igituma yakoreshejwe kuko yashushanya ingoro iri mu ijuru, kandi byashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, byanashushanya kandi Kristo kuko Kristo niwe ngoro muntu y'Imana uwaje mu myaka 2000 ngaha ku isi, uwaje mu myaka 2000 heze ngaha ku isi, aho Imana yariko yigaragariza mu mwuzuro wose. N'ishengero rya Yesu Kristo naryo kuba ari umubiri w'ibanga wa Kristo nayo nyene rishushanywa n'iriya ngoro canke irya hema Mose yubatse hamwe n'irya ngoro Salomo yubatse. Rero turabona yuko ahera h'ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo
hashushanya a la iglesia del Señor Jesucristo ishengero ry'umwami Yesu Kristo sus 7 etapas o mu edades ntambuko de la canke vida mu celeste. bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga También harimwo kandi aquella etapa de los n'irya apóstoles ntambuko allá en Jerusalén, y'abigishwa los cuales bahari i recibieron el Yerusalemu Espíritu de Cristo el aribo día del bakiriye Pentecostés. mpwemu wa Kristo ku Todo munsi eso wa Pantekoti. representa Ivyo byose bishushanya o está representado en el canke lugar santo, byari bishushanirijwe ahera h'ingoro yubatswe na Mose hamwe n'iyo umwami Salomo y yubatse. ahora vean cómo Rero Cristo mwumva ingene Kristo muri mpwemu yera yamye agendagenda hagati mu ishengero ryiwe uva mu gihugu mu kindi agaragaye biciye muri buri mumarayika ntumwa wa buri gihe. Kandi mwumve n'ibibanza Kristo yamaze gukwiragiramwo aho yakoze igikorwa gihwanye na buri gihe: Asia Menor, Aziya ntoya, Europa, Uburayi Norteamérica. hamwe na Amerika ya Y ruguru. ahora Ubu naho encontramos que el lugar turabona santo ko ha ahera sido construido. hubatswe, Y solamente falta el lugar hasigaye santísimo. gusa ahera Y ha para cane. Kandi nico gituma Yesu Kristo muri mpwemu yera, Yesu Kristo muri mpwemu yera yiyunguruje ava muri Amerika ya ruguru aja muri Amerika Latine na Karayibe kugira ngo yubake ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu gihugu mpwemu, ariho hashushanywa n'ahera ha cane h'ingoro yubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe na Salomo. Rero mwibuke ko ibintu byari biri imbere muri irya ngoro byashushanya abantu bari imbere mu ngoro y'umujyi w'impwemu ya Yesu Kristo. Mwumve ingene igitereko kw'amatara ahera, igitereko kw'amatara hamwe n'amatarandwe hamwe n'imurindwe amatarandwe cashushanya ibiremwa abantu, cashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo rica mu ntambuko ndwi hamwe n'abamarayika ndwi ntumwa baryo bakijwe n'umuriro wa mpwemu wa Kristo. Rero mwumve ingene mu ntambuko y'ahera ha cane turabona ko turafise isanduku ry'isezerano, kandi mbere yo gushika ku isanduku ry'isezerano turafise igihuzu gikinze ngaho. Kandi mu myaka 2000 iheze igihuzu gikinze cashushanije Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere, kandi igihuzu gikinze co mu ngoro y'umujyi w'impwemu ya Kristo gishushanya Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Nukuraba inyuma y'igihuzu gikinze kugira ngo ubone uburi inyuma y'ico gihuzu gikinze. Inyuma y'igihuzu gikinze hari Imana ku mutemero wo guhongerako hagati y'abakerubi babiri ba zahabu ahera ha cane. Nta numwe yashobora kuja ahera ha cane adaciye mu irembo ahari hari ico gihuzu gikinze. Rero irembo buri gihe ni Kristo hamwe n'igihuzu gikinze. Rero mwitegereze ingene mu gihe ca nyuma twarashitse mu gihe c'ibireko by'imfuruka, arico gihe c'ahera ha cane h'ingoro y'umujyi w'impwemu y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, ahuguruka irembo. Iryo ni ryo rembo ryahera ha cane ahari igihuzu gikinze, kugira ngo dushobore kuja hanyuma inyuma y'igihuzu gikinze twinjira ahera ha cane, nuko tube igice c'abagize aho hera ha cane, hanyuma aho tuhabonere ibintu byose Imana izoba iriko irakora ikorera ahera ha cane h'ingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu. Turabona ko isanduku ry'isezerano iryo Mose yubatse ariko ryashizwe ahera ha cane rishushanya Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere hamwe na Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Kandi rero murumva ko ari muri Kristo niho hari ino migisha yose iri mu isanduku ry'isezerano, kandi umutemero wo guhongerako uri
ku isanduku ry'isezerano umutemere wo guhongerako ni uw'izahabu itunganye iramuye, kandi ku mutemere wo guhongerako hari abakerubi babiri bakozwe mu kintu kimwe. ni ukuvuga yuko ari igikorwa gikozwe mu kintu kimwe, igikorwa kimwe. abakerubi babiri bakozwe mu kintu kimwe n'umutemere wo guhongerako, kandi abakerubi babiri bari ku mutemere wo guhongerako mwitegereze mu ngoro yubatswe na Mose n'abakerubi b'ubwiza, ari bo muri bo hari Imana muri kijya gicu, inkingi y'umuriro Shekina, nk'uko Imana yabisezeranye ko ariko bizoba biri. mu Balewi igice cya 16 haratubwira, Imana iratubwira, Imana yabwiye umuvugishwa n'Imana Mose ku bijanye n'ahera ha cane, yaravuze uku gukurikira. Abalewi igice cya 16 umurongo wa mbere ukabandanya, haravuga ngo Uhoraho abarira Mose hanyuma yo gupfa kwa bana ba Aroni bompi, hamwe bigira hafi imbere y'Uhoraho bakagwaho. ni ukuvuga yuko hinjiye abahungu babiri ba Aroni bakuye umuriro hanze, bafise ivyotero bibiri biri ku muriro, barahuye hanze binjira ahera ha cane, kandi haravuga yuko Uhoraho yaciye abica. haravuga ngo hamwe bigira hafi imbere y'Uhoraho bakagwaho. Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni mukuru wawe yoyo kwama yinjira igihe yigombiye cose ngo aja ahera hirya ca gihuzu gikinze. bo bari binjiye mu gihe kitarico, kandi ntibari babatereza kuhinjira, yari umuherezi mukuru. haravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira Aroni mukuru wawe yoye kwama yinjira igihe yigombiye cose ngo aja ahera hirya ca gihuzu gikinze, imbere ya wa mutemere wo guhongerako urumitse kuri ya sanduku hejuru, kugira ngo ntapfe, kuko nzoserukira kuri uwo mutemere wo guhongerako ndi muri ca gicu, muri kirya gicu nyene, muri irya nkingi y'umuriro yiyeretse umuvugishwa n'Imana Mose, hanyuma ikarokora ubwoko bw'Abaheburayo, kandi igaherekeza n'ubwoko bw'Abaheburayo mu bugaragwa kugeza bashitse mu gihugu c'isezerano. haravuga ngo Aroni uko aba ariko azogenza mu kwinjira hera, aze yabira imasa y'umukangara y'ikimazi cyo gutangirwa ivyaha n'imfizi y'intama y'ikimazi cyo konswa. aha bandanya dondagura ibintu byose yategereza gukora, ndetse n'uburyo yategereza kuba yambayemwo. nabwo nyine Imana yamubwiye ngo yambare ya kanzu yejejwe yera derere, na rya butura ryiwe ryera derere, aryambike ubwambure bwiwe, akenyeze wa mukanda wera derere, yambare na ca gitambara cera derere mu mutwe. iyo niyo myambaro yejejwe. nuko abanze kwiyuhagira aheza yambare, maze yaka ikoraniro ry'Abisirayeli amasugura abiri y'impene kuba ikimazi cyo gutangirwa ibyaha, n'imfizi y'intama kuba ikimazi cyo konswa. Aroni aheze yigize hafi y'amasa y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha yo kwitangira kw'impongano bo n'urugo rwiwe, maze azane za mpene zompi azihagarika imbere yanje ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni aheze apfindira izo mpene zompi, ubupfindo bumwe bwerekana iyanje, ubundi bwerekane iyo gusendwa. maze yigize hafi iyo mpene yerekanywe n'ubupfindo ko ari iyanje, ayigerere kuba ikimazi cyo gutangirwa ibyaha, ariko imwe yerekanwe ko ari iyo gusendwa ihagarikwe imbere yanje ikidora, kugira ngo yaturirwe kw'ivyaha irungikwe kuba iyo gusendwa mu bugaragwa. Aroni aheze yigize hafi y'amasa y'ikimazi cyo gutangirwa ibyaha yo kwitangirira,
yo kwitangira kw'impongano bona urugo rwiwe, akerera iyo masa y'ikimazi c'ivyaha yitangiriye, yabira icotero, acuzuza amakara y'umuriro akuye ku gicaniro aho nyene imbere yanje, agende yujuje amashi imibavu iseye igogoye y'ibintu bimoga, avyinjize hirya ya ca gihuzu. Murabona igituma Mutagatifu Pawulo yavuga ko hariya ahera ha cane hari icotero. Ni iki cotero umuherezi mukuru yatereza gufata, nuko akacujuza amakara yaka, hanyuma akajana akajana inyuma y'igihuzu gikinze, akajana kino cotero yashize ko amashi yuzuye imibavu imota neza, akakijana hirya ya ca gihuzu. Imibavu ayishire kuri uwo muriro aho nyene imbere yanje, kugira ngo mwotsi w'iyo mibavu utwikire wa mutemero wo guhongerako uri hejuru ya vya bishinge ntahe, kugira ngo ntapfe. Rero murabe ibintu byose umuherezi mukuru yaterezwa gukora hariya imbere ahera ha cane ku mutemero wo guhongerako, aho yatereza kandi no gushira amaraso y'impongano. Kandi ivyo nivyo Kristo akora hariya ahera ha cane h'ingoro iri mw'ijuru ku ntebe y'ubwami y'impongano, canke ku mutemero wo guhongerako. Rero murumva yuko Kristo ariko yubaka ingoro y'Imana, aho ibintu byose byabonetse mu ngoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo, ari bishushanyo by'ibiri hariya hejuru mu ngoro iri mw'ijuru, mu ngoro y'Imana. Ibyo byose bishirwa ngaha ku isi mu ngoro y'umuryi w'impwemu ya Yesu Kristo. Rero mwitegereze ingene mu ngoro y'umuryi w'impwemu y'umukunzi wacu Mwami Yesu Kristo, muri kino gihe ca nyuma, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rizoba riri hehe? Rizoba riri ahera ha cane hino ngoro y'umuryi w'impwemu, kandi bazoba bari ngaha ahera ha cane ho mu ngoro y'umuryi w'impwemu ya Kristo. Hazoba hari ibintu byose vyari biri hariya mw'ihema ryubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe na Salomo. Ndetse mu yandi majambo, ibintu byose biri ahera ha cane h'ingoro iri mw'ijuru bizoba bigaragariye ahera ha cane h'ingoro y'umuryi w'impwemu ya Kristo. Rero abakerubi babiri ba zahabu, mwitegereze, ni ishusho n'ingero bashushanya abamarayika bakuru Mikayeli na Gaburiyeli mu ngoro iri mw'ijuru. Bobo nibo bamarayika bari imbere yo kugaragara kw'Imana, umwe muri buri ruhande. Rero mwitegereze ingene muri Luka igice ca mbere ingene umumarayika mukuru Gaburiyeli ubwiwe atubarira. Yarabwiye umuvugishwa n'Imana Zakariya, amaze kumuha inkuru nziza yuko Zakariya azovyarana n'umugore wiwe umwana akazokwitwa Yohana, akazomuvugishwa n'Imana kandi akazoza afise impwemu n'imico n'uburanga bwa Eliya. Umuvugishwa umuherezi mukuru Zakariya ntiyashoboye kwizera aya makuru meza umumarayika yari karamuha. Aca arabaza uwo mumarayika uw'Imana yari yarungitse, yaravuze katurabe, azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima ya base n'iy'abana n'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira Umwami Imana ubwoko bororane. Zakariya abaza umumarayika ati, ivyo nzovyerekwa n'iki ko ndumutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru? Umumarayika mwitegereze kino kibazo yakibajije mu kutizera. No kuvuga ati, mbega ni gute nzomenya yuko ari ukuri ivyo uri kurambwira kandi shaje n'umugore wanje nawe nyene akaba ageze mu zabukuru? No kuvuga yuko nawe nyene yarageze mu zabukuru, kandi n'igitangaje yari ngumba. Umengo Zakariya ntiyari yibuka yuko Aburahamu yavyaye biciye muri Sara umwana w'isezerano,
ndetse aburahamu na sara bafise imyaka myinshi kurusha iyo bari bafise umuherezi mukuru zakariya hamwe n'umugore wiwe elizabeti, kuko aburahamu yizeye imana ivyizigiro bigwanya ibindi vyizigiro. Mbega ivyo bisobanura iki? Ivyizigiro bigwanya ibindi vyizigiro, yari yizigiye ibintu umuntu atoshobora kwizigira. Mbega wewe woshobora kwitega, woshobora kwizigira ku mutama w'imyaka 75 kugeza ku myaka 100 ko yovyara umwana biciye mu mukecuru w'imyaka 89 y'amavuko canke 90 kandi akaba ari ngumba? Binatangaje, ntabwo wovyizigira wovyitega. Ariko Aburahamu we yaravyizigiye kuko Imana yaramubwiye yuko bizogenda uko nyene, kandi Aburahamu yaravyiteze kuko yizeye Imana. Ivyizigiro bigwanya ibindi vyizigiro, yizigira ibintu bidashobora kwizigirwa kuko Aburahamu yarazi kandi yarizera yuko ata kintu na kimwe kidashoboka ku Mana, kuko ibidashoboka ku bantu birashoboka ku Mana. Aha naho rero umuherezi Zekariya yatereza kwibuka yuko hari kwisubiramwo ibintu bishusha n'ivyabaye kuri Aburahamu, kandi yatereza gushimira Imana ko bw'uno mugisha ukomeye cyane wo kuronka inkuru nziza, ko inyuma y'igihe runaka, nyuma y'igihe gisanzwe cyo kuronka umwana, we n'umugore wiwe ko bari kuronka umwana, kandi y'Imana itanze umwana iramutanga, kandi ni vyiza. Yari kuba umuvugishwa n'Imana. Zakariya n'umugore wiwe bari barasenze basaba umwana, kandi mwitegereze icipfuzo canke isengesho ryari ryashitse imbere yo kugaragara ko Imana yari igiye kubaha umwana. Ariko mwibuke ko umuntu arasenga agasaba Imana nayo ikagena igihe ubwo hashitswa icipfuzo c'umutima w'uwo muntu. Ico cipfuzo Zakariya abaza umumarayika ati, ivyo nzovyerekwa n'iki ko ndumutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru? Umumarayika aramwishura ati, ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu nyonga z'Imana. Ubundi umumarayika yamahagaze mu nyonga z'Imana yitwa gute? Mikaheli. Gaburiyeli na Mikaheli n'abamarayika bakuru bama bari imbere yo kugaragara ku Imana. Mbega ni bangahe bazi ico bisobanura Gaburiyeli? Izina Gaburiyeli risobanura umugabo w'Imana canke umuntu w'Imana. Ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu nyonga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve, uragobwa ururimi kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ivyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe caryo. Murabona? Yahawe amakuru meza cyane ntiyayizera. Hariho amakuru meza ariko arahabwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi abatizera ntibashobora kuyizera. Ariko uw'Imana yumva ijwi ry'Imana, kandi ivyizigiro bigwanya ibindi vyizigiro. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryamye ririndiriye ugushitswa kw'ivyo Kristo yasezeranye kuri uno munsi wa nyuma. Ibintu vyari gushikirizwa hehe? Ahera hacane hingoro yo mu gihugu nkamo ya Kristo. Rero nyuma y'imyaka nk'ibihumbi 2000 hariko hatangazwa ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuza k'umwana w'isezerano. Kombore hoba abantu bavuga bati mu binjana canke ibihumbi vy'imyaka hamye hatangazwa yuko Yesu Kristo aje. Ariko mwitegereze ukuza kwa Kristo
aza ku ishengero ryiwe, ni ukuvuga ngo ku ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi ni ukugira ngo azobonwe n'abazoba bari mu ngoro yiwe mu ntambuko ihwanye no kuza kwa Kristo, kugira ngo aho baronke imigisha ya Kristo kandi babone hariko hahinduka ukuri, hahinduka umubiri, hambara umubiri ibintu byari birahera ha cane h'ingoro yubatswe na Mose hamwe no mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo. Rero mwumvirize ingene aha Gaburiyeli yaribwiye umuherezi mukuru, yaribwiye umuherezi Zakariya aramubwira ati, ndi Gaburiyeli. Ntiyari bwivuge kugeza uwo mwanya, ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu nyunga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Mu kuza kwa mbere kwa Kristo turana ukugaragara kwa Gaburiyeli ku isi, uno mugabo w'Imana, canke nk'uko babisobanura mu zindi nsobanuro baravuga ngo uno muntu w'Imana. Mwibuke ko igihe yiyereka umuvugishwa Daniyeli mu nshuro zitandukanye, Daniyeli yavuga yuko yari umuntu yasa, yari umuntu asa n'umuntu. Reka turabe hano mu buvugishwa bwa Daniyeli, tubona umumarayika mukuru Gaburiyeli amwiyereka. Umumarayika mukuru Gaburiyeli yari afitaniye isano n'impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga, buva mu ntambuko imwe buja mu yindi. Murabe, reka turabe icanditswe aho umumarayika mukuru Gaburiyeli agaragara ngaha, igice c'umunani murongo wa 15. aha turahafise ahatubwira ngo, nuko jewe ubwanje Daniyeli maze kubona ivyo neretswe, ndondera uko nobitahura, mbona ikimpagaze imbere gifise ishusho nk'iy'umuntu, maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati mu ruzi Urayi, rihamagara riti, yewe Gaburiyeli, tahuza uwo muntu ivyo yeretswe. Mbega yari nde? Ninde uno mumarayika mukuru yari asa n'umuntu yiyeretse muvugishwa Daniyeli? Yari umumarayika mukuru Gaburiyeli. Haravuga ngo nuko yegera aho nari mpagaze, anshikiriye ncika ivutu, nikubita hasi nubamye, maze arambarira atumve, yewe mwana w'umuntu, ivyo weretswe ni ivy'igihe c'iherezo. Akiriko aravugana nanje, nzimira ubwenge, ncurika umutwe hasi, maze ankorako aramvyura, arambwira atumve, ngira nkumenyeshe ibizoba mu gihe c'uburake bwo kwiherezo, kuko ivyo ari ivy'igihe c'iherezo, cashinzwe. Reka turaba ahandi hantu. Uno mumarayika mukuru asigura ibintu runaka mu gice c'icenda, aratubwira murongo wa 20 ukabandanya, haravuga ngo, nuko nkivuga nsenga, natura icaha canje n'ic'ubwoko bwacu bw'Abisirayeli, kandi ingitakambira Uhoraho Imana yanje, umusozi wayo wera. Nkiriko ndavuga nsenga, wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu byo nabanje kwerekwa aratumwa aguruka n'ingoga, anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimoze cyane kera, ambwira ntahuza ati, Daniyeli, ubu nzanywe no kungura ubwenge. Ugitangura gutakamba hacuwe ijambo, kandi nzanywe no kuri kubarira, kuko uri umukundwa cyane. Aya n'amajambo meza cyane iyo umumarayika mukuru nka Gaburiyeli abwiye Daniyeli ati, wewe uri umukundwa cyane, wewe uri umukundwa cyane mu ijuru.
porque tú eres muy amado. kuko uri umukundwa cyane nuko iryo jambo uryiyumvire cyane utahure n'ibyo weretswe kuko amayerekwa nayo kugira ngo atahurwe ariko ashobora gutahurwa gusa kumenyekanishwa akamenyekanishirizwa mu ijuru akabwirwa ibiremwa abantu cyo gituma hari ano mabanga yarungitswe n'Imana nuko acatangura kumusigurira rero bino byose by'amayinga 70 kandi ko mwiyingo rya 70 hagati na hagati muri iryo yinga ko Mesiya azokwakwa ubuzima kandi nuko nyene byagenze kandi ko azoba hasigaye imyaka 3 n'igice yo mwiyinga rya 70 kugira ngo iyo myaka 3 n'igice izoshitswe mu gihe c'akabaro gakomeye aho Imana izobirika irakora n'ubwoko bw'Aheburayo kandi ku bwami bw'abanyamahanga hazoba hariko haragwa ibihano by'Imana rero mu gice c'icumi naho nyene hagaragara umumarayika mukuru Gaburiyeli. Murabe katurabe ahantu hano aho dushobora gusoma. Reka dusome mu gice c'icumi umurongo wa 4 kabananya haravuga ngo maze ku munsi ugira 24 w'ukwezi kwa mbere yari yisonzesheje Daniyeli maze ku munsi ugira 24 w'ukwezi kwa mbere nari ku nkombe y'uruzi runini rwitwa Hidekeli nunamuye amaso mbona umuntu yambaye impuzu zera akenyeje izahabu nziza zavuye muri Ufazi kandi umubiri wiwe wasa n'akabuyenge kitwa Tarushishi mu maso hiwe hasa n'umuravyo amaso yiwe yasa n'imuri z'umuriro amaboko yiwe n'ibirenge vyiwe byasa n'umuringa w'umwakaka kandi ijwi ry'amajambo yiwe ryari rimeze nk'igishengero ry'abantu ni jewe Daniyeli gusa nabonye ibyo byerekanywe yamara abantu twari kumwe ntibabibonye kubera ko batabibonye abantu bari kumwe nawe akaba ari Daniyeli gusa bibona nuko Daniyeli ko yaramuvugishwe yari afise integera bwenge zibiri zikoreye carimwe kandi yari karabona ibyo byose bibonera mu bundi buringanire abandi nabo bari kumwe nawe kubwo kutagira integera bwenge zibiri zikoreye carimwe ntabwo bari ko barabona rino yerekwa rikomeye cyane nubwo bari gushobora kuba bari ko bumva ugwamo runaka n'ibintu nk'ivyo ariko ntabwo babonye yerekwa nubwo bashobora kubona ibintu bikayangana imiravyo ariko yerekwa abantu bari imbere muri ivyo byari biriko biraba ni Daniyeli wenyene yari karabibona ni jewe Daniyeli gusa nabonye ibyo byerekanywe yamara abantu twari kumwe ntibabibonye ariko bafatwa n'agatengo gakomeye barahunga barihisha nuko rero barumvise ugwama mu by'ukuri babona ibikayangana n'ibintu nk'ivyo imituragaro n'imiravyo n'ibintu nk'ivyo kumbere biyumvira ko ari igihuhusi ariko murabe ivyo ari ivyo murabe ngaho abantu bari ngaho nuko jeho sigaraho ndumwe mbona ivyo byerekanywe bihambaye maze sinasigarana inkomezi na nkeya mu maso hanje harahindana ndadendebukirwa yamara numva ijwi ry'amajambo yiwe nkiryumva nzimira ubwenge ndubama ncurika umutwe hasi ni kuvuga yuko yaguye hasi nk'upfuye nuko haza ukuboko kunkorako bituma mfukamika amavi n'ibiganza njugumira arambwira ati Daniyeli muntu w'umukundwa cyane aha kandi yongeye kumubwira amajambo meza y'igikundiro muvugishwa Daniyeli umuntu w'umukundwa cyane utahura amajambo ngera nkubwire va hasi uhagarare kuko ubu ngo tumweko amaze kumbwira iryo jambo mpagarara mpinda agashitsi maze arambwira ati ntacutinya Daniyeli kuko uhereye umunsi washiriye umutima kugutahura no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amajambo yawe yarumviswe kandi ayo majambo yawe nyene niyo anzanye umuvugishwa Daniyeli yatumye aza kuko yari yaciye bugufi imbere y'Imana asenga Imana ariko Segaba w'ubwami bw'Ubuperesi yamaze iminsi 21 andwanya
uyo yari umugabisha w'ingabo z'ubu bwami bw'abamede n'abaperesi, yari yagwanije umumarayika mukuru Gaburiyeli iminsi 21, ari we yari karakora nubwo atagaragara ataboneka, ariko igihugu yari karakora cari uco kugira ngo habe izi mpinduka zategerezwa kuba muri ubu bwami bw'abanyamahanga. Haravuga ngo ariko Segaba w'ubwami bw'ubuperesi yameze iminsi 21 ndwanya. Hanyuma Mikaheli, uyu ni uwundi mumarayika mukuru yamahagaze mu kugaragara kw'Imana. Hanyuma Mikaheli, umwe wo mu bagabisha bahambaye, aza kuntabara, nsigarayo mu bami b'ubuperesi. Nuko none nzanywe no kugutahuza ibizoba ku bwoko bwanyu mu minsi y'iherezo, kuko ibyo weretswe ari bizoba hahise igihe kirekire. Ambwiye ayo majambo ncurika umutwe mba ikiyingiyingi, maze haza ufise ishusho nk'iy'abana b'abantu akora ku munwa wanje, nca nteranura akanwa ndavuga, mbarira uwo arampagaze imbere ati databuja, ibyo neretswe byatumye nsinzikazwa n'umubabaro, ndadendebukiwe. Mbega nkanje umusavyi wawe noshobora nte kuvugana nawe databuja, ko jewe atamagana nsigaranye numva mpwereye? Uwasa n'umuntu yongera kunkorako, ansubizamwo intege, arambwira atewe muntu w'umukundwa cane, naco utinya, mpore gira amahoro. Akibimbwira nca ndaremerana ndavuga nti databuja nuvuge kuko nsubije mw'intege. Arambaza aturazi ikinzanye kuri wewe, ubu ngira nsubireyo kugwanya Segaba w'ubuperesi, kandi ninatabaruka Sebuka w'Ubugiriki azocaza. Mwibuke yuko hari kubw'impinduka z'ubwami bwa Mede n'abaperesi buci ku bwami bw'Ubugiriki, kandi murabe uruhara rwabaye hano rw'abana bamarayika bakuru bahambaye Gaburiyeli na Mikaheli. Kandi namba kugira ngo habe zino mpinduka z'ubu bwami, nk'akarorero impinduka z'ubwami bwa Nebukadineza buhinduka ubwami bw'Abamede n'abaperesi, ndetse n'ubwami bw'Abamede n'abaperesi buhinduka ubwami bw'Ubugiriki, namba abana bamarayika bakuru bari bari ngaha, kandi n'ubwami bw'Abagiriki buhinduka ubwami bw'Abaroma, naho nyene bakaba bari bahari abana bamarayika bakuru. Mbega ku munsi wa nyuma ho hose ho bazoba bari mu mpinduka z'ubwami bw'abanyamahanga buhinduka ubwami bwa Yesu Kristo, neza cyane niho bazoba bari. Rero bo bazoba bari ngaha ku isi. Mbega hari ahantu byo babiri? Reka turabe ngaha mu byahishuwe. Ibi ni byahishuwe byo mu isezerano rya kera, igitabo cyo muvugishwa Daniyeli. Mu gitabo cyo muvugishwa Daniyeli igice cya 12 haravuga umurongo wa 2 kabananya, haravuga ngo maze ico gihe Mikaheli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarakiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditse mu gitabo azorokoka. Hazohaguruka umumarayika mukuru Mikaheli muri iki gihe ca nyuma, ngaha harabivuga, ari we ahagarariye ubwoko bw'Abaheburayo. Rero murabona yuko muri iki gihe ca nyuma, kino gihe twe turiko turabamwo, murabona ko hazoba kugaragara ko ububasha ko abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli ngaha ku isi bari kumwe n'ingabo zabo, kandi byose bizoba kubw'ineza yaba y'ubwoko bw'Abaheburayo ndetse n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira habe zino mpinduka zitegerezwa kuba impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga buhinduka ubwami bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, nk'uko bivugwa mu gitabo cy'ivyeshuro Yohana mu gice cya 11 umurongo wa 15 kabandanya, ahavuga uku gukurikira: umumarayika w'indwi avuze inzamba, mwijuru hakurikira amajwi arenga ati, ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Babakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana
bikubita hasi bubamye basenga Imana bati turagushimye mwami Imana ushobora byose uriho kandi wamyeho kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima kandi amahanga araraka uburake bwawe buraza igihe cyo gucira kw'amateka bapfuye kirashika n'icyo kugereramwo abasabyi bawe nibo bavugishwa nawe no kugerera abera n'abubaha izina ryawe aboroshe n'abahambaye n'icyo guhonyerezamwo abahonya isi urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurugurugwa mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye rero mwumve ibintu vyerekanye ko bizoba muri iki gihe ca nyuma kubera iki ibi bizoba kugira ngo ubwami bw'abanyamahanga buhinduke bube ubwami bw'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo kandi murumva yuko ibi biba mu gice ca 11 c'ivyahishuriwe Yohana kandi mu gice ca 11 mu vyahishuriwe Yohana niho hagaragara ubukozi bw'abasigwa babiri ubukozi bw'imyelayo ibiri aribwo bukozi bwa Mose na Eliya ubu nibwo bukozi mw'ijuru ni ubukozi bwa Gaburiyeli na Mikaheli mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo naho ni ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buriko bugaragara ku munsi wa nyuma ahera hacane h'ingoro yo mu gihugu mpwemu y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo kandi muri ubwo bukozi bubiri niho Yesu Kristo azoba agaragariye mu mwuzuro we wose ku munsi wa nyuma Kristo muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 27 na 28 aratubwira yuko umwana w'umuntu azoza mbega ni gute yavuze yuko umwana w'umuntu azoza yaravuze ngo kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe niho azoca yicura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze ngaha turafise ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe kuko abamarayika biwe ni ubukozi bwa Mose na Eliya ubukozi bw'imyelayo ibiri ubukozi bw'abakerubi babiri bari ku isanduku y'isezerano ahera hacane rero mwumvirize ingene bana bakerubi babiri baza habo bashushanya abamarayika bakuru babiri Mikaheli na Gaburiyeli mw'ijuru kandi bashushanya ubukozi bwa Mose na Eliya mw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo kandi Kristo aratubwira ku gihe ca nyuma atubwira yuko umwana w'umuntu azoza azananye n'abamarayika biwe rero mu gitabo ngaha c'abami abami ba mbere igice katurabe ca 6 turabe hano ivyabaye igihe bariko bubaka ingoro hariya i Yerusalemu igihe umwami Salomo yubaka irya ngoro nimurabe ibintu vyahabaye igice ca 6 umurongo wa 13 kabandanya haravuga ngo harugura imbere muri iyo ngoro ahomeka imbaho z'amasederi kumara amatambwe 20 uhereye hasi ugashitsa ku myaro aho hantu imbere haruguru arahakingira kugira ngo habe ahantu hiherereye habe ahera cane ingoro isigaye hino yahera cane yari amatambwe 40 niyo yitwa ahera hose imbere muri iyo ngoro hari hometswe imbaho z'amasederi zisharijwe ko ibishushanyo by'uturende n'amashurwe asambuye hose zari imbaho z'amasederi nta buye ryaboneka nuko atunganya ahera cane aho nyene imbere haruguru muri iyo ngoro kugira ngo hatereke isanduku y'isezerano y'uhoraho kandi ahera cane amakika yaho yari amatambwe 20 n'ubwaguke bwaho bwari 20 n'uburebure bw'igihagararo nabwo bwari 20 nyene no kuvuga yuko yari kwadarato hose ahomeka kw'izahabu iramuye abaza n'igicaniro mw'isederi naco acomeka kw'izahabu agitereka imbere yahera cane
nuko ku ngoro imbere hose ahomeka kw'izahabu iramuye, araheza atambika iminyororo y'izahabu imbere y'ahera cane. Nuko ku ngoro hose yahometse izahabu kugeza ingoro yose ihwanye na ca gicaniro c'imbere y'ahera cane naco yacometswe kw'izahabu hose. Ni ukuvuga ngo igicaniro cari kiriko ngaha gaturabe, kino gicaniro cari kirico imibavu canke aho bashira amashi yuzuye imibavu. Kino gicaniro ca zahabu cari kiri imbere y'ahera ha cane, no kuvuga ngo mu gice co hanze c'ahera ha cane. Kandi aravuga ngo abaza mu biti vy'imyelayo ibishushanyo vy'abakerubi bibiri vyo gushira ahera cane, uburebure bwavyo bwari amatambwe 10 y'ukuboko uciriye mu nkokora. Inzu nayo yari ifise amatambwe angahe? Inzu yari ifise uduga hejuru yari amatambwe 20 uduga hejuru. Abakerube nabo bico giti bari bafise imikono 10 uduga hejuru. Imikono 10 ni nk'imetero 4 n'igice, kandi upimishije ikiganza puse ni ingero 4 kuri 3 n'imiburiburi, izirenga gato izirenga intambwe 12 gato. Kandi ayo yari amatambwe 18 hamwe n'ingero 4 upimishije amaboko ikiganza. No kuvuga yuko bari abakerubi banini cyane bayerayo, kandi ivyo biriko birashingira intahe yuko ahera ha cane h'ingoro yo mu mpwemo ya Kristo ko hazoba hari imyelayo 2 yo mu vyeshuro Yohana igice ca 11 no muri Zekariya igice ca 4. Imyelayo 2 aribo basigwa 2 bari imbere yo kugaragara kw'Imana. None ukugaragara kw'Imana kurihe? Nahera ha cane niho kuri, kandi aho niho hari abakerubi 2 ba zahabu basizwe zahabu, ariko nabi giti ca Elayo ni imyelayo 2 abasigwa 2 basizwe zahabu, aribo bashushanya ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi ubukozi bwa Mose na Eliya no bukozi Kristo azoba ari karagaragaza ku munsi wa nyuma, kuko ubukozi bwose no bwande nubwo mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ndetse byongeye abakerubi 2 ba zahabu bari ku mutima no guhongerako bari bato bashushanya abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli mw'ijuru, ndetse kandi bashushanya n'ubukozi bwa Mose na Eliya mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo, ahera ha cane hino ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Nico gituma tubwirwa n'ivyanditswe bikatubwira ku myelayo 2 abasigwa 2 ari nabo kandi ari ibiterekwa kw'amatara 2 biri imbere yo kugaragara kw'Imana. Kandi mu kuba imbere yo kugaragara kw'Imana, bari imbere yo kugaragara kw'Imana nka Gaburiyeli na Mikaheli mw'ijuru bari imbere yo kugaragara kw'Imana. Rero mwumva ingene ku munsi wa nyuma abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli bazoba bagaragariye ngaha ku isi ku bw'ineza y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe c'ibiriko bizifuruka, no ku bw'ineza y'ubwoko bw'Abaheburayo, kuko igikorwa cose Kristo azoba ariko arakora hazoba ari mu ntambako y'igihe c'ibiriko bizifuruka, ariyo ntambako yahera ha cane h'ingoro yo mu mpwemu ya Kristo, ku bw'ineza y'ishengero ryiwe no ku bw'ineza y'ubwoko bw'Abaheburayo. Kandi hazoba uruhara ruturutse mw'ijuru neza ku ntebe y'ubwami y'Imana, irungitse abamarayika bakuru bayo Mikaheli na Gaburiyeli, aribo bazoba ariko barakora muri iki gihe ca nyuma, nubwo abantu batazoshobora kubabona ariko bo bazoba bari hano. Mbega ivyanditswe ntibivuga yuko Mikaheli azohaguruka muri iki gihe ca nyuma neza cane. Rero mwumva ingene
muri kino gihe ca nyuma biciye mu bukozi Kristo azoba afise ngaha ku isi, hazoza kuno guhishurirwa kose guturutse mu ijuru kubw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nk'uko haje guhishurirwa kuvuye mu ijuru kuza kumuvugishwa Daniel, ariko kwazanwe n'umumarayika mukuru Gaburiyeli, kandi nk'uko haje guhishurirwa kuvuye mu ijuru kukaza ku ntumwa mutagatifu Yohana biciye muri marayika w'umwami Yesu Kristo. Ku munsi wa nyuma naho rero uguhishurirwa kuvuye mu ijuru kuri muri buno buvugishwa mu isezerano rya kera n'isezerano risha buzohishurwa biciye mu bukozi bwa marayika w'umwami Yesu Kristo ngaha ku isi, kandi hamwe nawe no kubw'ineza yiwe hazoba hari abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli barungitswe bavuye mu ijuru kubw'igikorwa cyo ku munsi wa nyuma. No kuvuga yuko hazoba uruhara ruturutse mu ijuru, kandi nubwo abantu benshi batazoshobora gutahura impamvu agenda aronka intsinzi mu bikorwa byose agenda arakora, nuko hari uruhara ruvuye mu ijuru kubw'ineza y'ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cyo kubizuvuruka n'ikiringo cy'ubwami, nk'uko buri gihe hamye. Kandi hazoba no muri iki gihe ca nyuma uruhara ruvuye mu ijuru kubw'impinduka z'intwaro, impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga buhinduka ubwami bwa Kristo. Harabaye ugufasha canke uruhara ruturutse mu ijuru kugira ngo habe impinduka z'ubwami bw'umwami Nebukadineza, ubwami canke ubwami bwagutse bw'i Babuloni, kugira ngo buhindurwe ubwami bw'abanyamahanga, bureke ko ubwami bw'abanyamahanga bo ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, hanyuma kugira ngo ubwami bw'Abamede n'Abaperesi nabwo nyene buhinduke, canke ubwami bw'abanyamahanga bureke ko ubwami bw'Abamede n'Abaperesi bo ubwami bw'Abagiriki. Habaye uruhara rw'abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli, no kugira ngo ubwami bw'abanyamahanga buhinduke, bureke ko ubwami bw'Abagiriki ubwami bw'Abaroma. Habaye uruhara ruvuye mu ijuru, no kugira ngo ubwami bw'Abaroma nabwo nyene buhinduke ubwami bwa Yesu Kristo. Naho hazoba uruhara canke ugufashwa n'ijuru. Ubwami bw'abanyamahanga bugeze mu birenge bivanze vyuma n'ibumba, kandi hamwe no gufashwa n'ijuru canke uruhara ruturutse mu ijuru ruzokogwa, ubwami bw'abanyamahanga buzohinduka ubwo umwami wacu Yesu Kristo n'ubwami bwa Isirayeli nabwo nyene, no kuvuga ngo ubwami bw'inosi buzohinduka, buzoja mu maboko mu biganza bya Yesu Kristo umukiza wacu, natwe tuzoganzanya nawe imyaka 1000 hanyuma n'ibihe bidashira. Aho niho rero hazoba hari ubukozi bw'abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli bariko barafasha kuri uno munsi wa nyuma, kandi hazoba n'ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyelayo ibiri hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, hanyuma no mu bwoko bw'Eheburayo ngaha ku isi, kubwo gufashwa n'ijuru, kubwo gufashwa n'Imana irungitse abamarayika bakuru Mikaheli na Gaburiyeli hamwe n'ingabo zabo. Mbega Kristo ntiyigeze kuvuga igihe kimwe ati ubwami bwanje si ubwo ngaha ku isi, ati ubwami bwanje buza kubwo ngaha ku isi, nari gushobora gusenga data nawe akandungikira amaregiono arenga ngahe, amaregiono arenga 12 y'abamarayika, kandi regiono ifise abamarayika bangana gute? 6,000 vy'abamarayika canke abasoda. Muri ico gihe mwabije gihe Kristo yari karabivugiramwo, iregiono y'ubwami bw'Abaroma yari igizwe n'abasoda 6,000, kandi mwitegereze regiono imwe y'abamarayika igizwe n'6,000 vy'abamarayika b'abanyentambara abagwanyi. Kristo yavuze ngo regiono zirenga 12, 12 kugeza 3 ni kangahe? 12 kugeza 6 ni nka 72 nk'uko 72,000. Ni nk'ibyo 72 nivyo canke ni nk'ivyo nyene? Abamarayika barenga 72,000. Yavuze ngo
legion zirenga 12 no kuvuga ngo abamarayika barenga 72,000 hamwe n'abakapitene n'abagenerale. Mbega byarose ntibivuga yuko imikogote y'Imana ari ingahe? Amamiliyari. Kandi ingabo zo mwijuru n'amamiliyaride. Kandi uhoraho nyene ingabo niwe mugabisha w'izo ngabo zose canke umugenerale w'izo ngabo zose. Kubera ko ubwami bwa Kristo butari gutangura muri ico gihe, ntiyari gushobora gusaba amaregion arenga 12 canke amaregion arenga 12 kugira ngo bakureho ubwami bwa kijya gihe, kuko ntihari bwagere yuko ubwami bw'abanyamahanga bwimukira mu maboko ya Kristo kugira ngo hatangure inganje y'ubwiza y'umukungu wacu mwami Yesu Kristo. Kuko ubwa mbere yategerezwa gupfa ku musaraba Kalvariyo, ategekuze c'ubucunguzi kugira ngo agire ubwami bucunguwe, bwacunguwe, no kuvuga ngo agire ubwami burimwo abantu bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Kandi ibyo nibyo Kristo yamye akora igikorwa ciwe kubw'ineza ya twebwe twese, atwogesha ibyaha byacu n'amaraso y'igiciro kugira ngo ku munsi wa nyuma asozere yuzuze ubwami bwiwe, yuzuze umubiri wiwe banga w'abizera, kugira ngo yuzuze kabine yiwe, aribo arabatonejwe biwe, aribo arabami n'abaherezi bazoganzanya na Kristo mu nganje y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Mwumva ingene Kristo yatoranije uhereye kuva isi itararemwa abagize kabine yiwe kubw'ino nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Murabe abanyepolitike batoranya kabine yabo, abagize kabine bagategura abagize kabine yabo canke bo bazoganzanya, bakabereka programme bafise, umugambi wa politike bafise, kugira ngo hanyuma abagize no kabine bose bafise bamwe mbere bayitora bamaze gutsinda amatora, hanyuma kugira ngo baze baganzanye rero nabo bantu bagize kabine yiwe. Ariko mutegeze nyene Kristo yamye ategura kabine yiwe kugira ngo azoganzanye nabo imyaka 1000 hanyuma aganzanye n'ibihe bidashira. Hanyuma tuzogira imibiri ihoraho, tuzoba bami n'abaherezi muri iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Kandi kubera ko ku munsi wa nyuma huzura igitigire cy'abatorejwe n'Imana abagize kabine y'ubwami bwa Yesu Kristo, ingabo zo mwijuru zizoba ziri ku isi, ziriko ziragira uruhara ku bwiza impinduka z'ubwami ngaha ku isi. Antikristo nawe n'ubwami bwiwe azokugwaho, kandi hazokwimika ubwami bw'ubwiza bw'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Ahazoba amahoro, ahazoba umunezero, ahazoba urukundo rw'Imana, ahazoba ubumenyi bwuzuye bwo kumenya Imana hamwe n'umugambi wayo uwo iri kirakora kuri uno munsi wa nyuma. Kandi isi yose n'abayibako bazokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. Tubibwirwa n'umuvugishwa Habakuki mu gice ca 2 umurongo wa 14, ndetse na Yesaya igice ca 11 umurongo w'9. Kuko isi izokuzura ubumenyi bw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gihugu ciwe co kwisubiza ivyiwe, aje mu ngoro yiwe mw'ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Mu gihe ciwe komeze furuka ariho hera ha cane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'inkwemu, kandi aho niho ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoba ririko rirabonera ukuza kw'isanduku ry'isezerano, ukuza k'umwami Yesu Kristo ari ryo sanduku ry'isezerano. Kandi isanduku ry'isezerano ryari riri, isanduku ry'isezerano rirafise umutemero wo guhongerako. Ku mutemero wo guhongerako hari abakerubi 2 ba zahabu hamwe no kugaragara kw'Imana muri iyo nkingi, mu nkingi y'umuriro. Kandi ibyo nibyo bizokwisubiramwe mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uno munsi wa nyuma. Ahera ha cane h'ingoro y'umuryo bw'inkwemu ya Kristo, aho isanduku y'isezerano ari Kristo mu kuza kwiwe mu ngoro yiwe yo ku munsi wa nyuma.
hamwe n'abamarayika biwe, ubukozi bwa Mose na Eliya, ubukozi bw'imyelayo ibiri buzoba buriko buraboneka. ubu bukozi buriko buragaragara ngaha ku isi mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi hazoba ariko haraboneka ubwiza bw'umwami Yesu Kristo bugaragariye mu ishengero ryiwe ahera ha cane, kandi tuzoba turiko turabona ukuza kwa kabiri kwa Kristo azananye n'abamarayika biwe. Tuzoba turiko turabona buno bukozi buriko buragaragara, kandi ubwiza bwa Yesu Kristo nabwo buriko buragaragara mu ishengero ryiwe, kandi uko nuko turiko turabona isanduku y'isezerano hamwe n'abakerubi babiri ba zahabu bari ku mutemero wo guhongerako, n'ubwiza bw'Imana nabwo bugaragariye hagati y'abakerubi babiri ba zahabu. Ivyo byose nivyo tuzobona ku munsi wa nyuma ahera ha cane h'ingoro y'umujyi w'impwemu ya Kristo, kandi aho nyene mu ngoro y'umujyi w'impwemu ya Kristo hazoba ariko haraboneka icashushanirijwe mwabarya abakerubi babiri b'igiti ca elayo basizwe zahabu. Kubera ko bari bakozwe mu giti ca elayo, nuko bashushanya imyelayo ibiri, abasigwa babiri bari imbere ryo kugaragara kw'Imana. Ari bwari ubukozi ku munsi wa nyuma buzoba bugaragariye kuri uno mubumbe w'isi. Turumvise ibanga ry'abakerubi babiri ba zahabu hamwe n'abakerubi babiri ba elayo bari ahera ha cane mu ngoro yubatswe n'umwami Salomo. Ishusho n'ingero y'ivyo Kristo azoba afise ahera ha cane h'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Turi mu gihe gikomeye cane kandi c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose, kandi turi imbere ahera ha cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo kugira ngo tubone ibintu byose ibiri ahera ha cane h'ingoro yubatswe na Salomo hamwe n'ingoro yubatswe na Mose biriko birahinduka ukuri bigaragara ngaha ku isi mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi igihe ubwoko bw'Abaheburayo bwari bugiye kwinjira mu gihugu c'isezerano hamwe na Yosuwa, itegeko ryahawe abantu ryari uko bokurikira isanduku y'isezerano kugira ngo bashobore kwinjira mu gihugu c'isezerano, kuko bo ntibari bazi iyo nzira, ntibari bwigire bayicamwo, kandi barabwiwe yuko bokurikira isanduku y'isezerano. Ivyo biri muri Yosuwa igice ca 3. Reka turabe ibi bivugwa muri Yosuwa igice ca 3. Ubona ko turiko turasa n'abasozera. Haravuga bukeye Yosuwa arazinduka avana Shitimu n'Abisirayeli bose bashika kuri Yorodani barara batajabutse. Hashize iminsi 3 abagabo abantu banyuranganya aho bashagaje barira abantu bati, nimwabona isanduku y'isezerano ry'Uhoraho Imana yanyu iraruwe n'abaherezi aribo Balewi, muze muce muhaguruka muvaho muri muyikurikire. Kandi isanduku ishushanya Kristo haba mu kuza kwiwe kwa mbere ndetse no mu kuza kwiwe kwa kabiri. Kandi kuri uno munsi wa nyuma naho niyo mwabona isanduku muzoca muyikurikira. Nimwabona ukuza kwa kabiri kwa Kristo muzoca mugukurikira, kuko azodushikana mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha hamwe no mu gihugu c'isezerano c'inganje y'ubwiza y'imyaka 1000.
haravuga ngo kugira ngo mumenye inzira mukwiye kujana kuko mutize guca muri iyo nzira mugabo hagati yanyu nayo hazahasigara ikirere c'intambuko igihumbi ntimuze muyegere maze Yosuwa abarira abantu uti nimwiyeze kuko ejo uhoraho azokora ibitangaza muri mwebwe Yosuwa araheza abarira abahereza ati nimurerure isanduku y'isezerano mwitangira imbere y'abantu mu kujabuka nuko barerura iyo sanduku bitangira imbere y'abantu maze uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko namana na Mose. Yosuwa yabaye umusubirizi wa Mose. Rero Yosuwa ashushanya mpwemu yera. We niwe azodushikana mu gihugu c'isezerano mu nganji y'imyaka igihumbi no mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Kandi Yosuwa ashushanya mpwemu yera azobagaragaye ku munsi wa nyuma agaragariye mu bukozi bwe bwa nyuma biciye muri mareke we ntumwa kandi azodushikana mu gihugu c'isezerano c'inganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ndetse kandi no mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha. Kandi Imana izotangura gukuza ubukozi bwa Yosuwa wacu, ubukozi bwa mpwemu yera bwa Yesu Kristo buhwanye no munsi wa nyuma biciye mu kugaragara kwiwe ari mu mubiri w'umuntu muri marayika we ntumwa. Kandi abarire abaherezi bareruye isanduku y'isezerano uti nimwashika aho amazi ya Yorodani agarukira muyashoreremwo ibirenge muhagararemwo. Yosuwa arira Abisirayeli ati nimwigire hano mwumve amajambo y'Uhoraho Imana yanyu. Araheza aravuga ati iki nico kigira kibamenyesha yuko Imana nzima iri muri mwebwe kandi yuko itazobura kwirukana abanyakanani imbere yanyu bo n'abahete n'abahiwe n'abaferizi n'abagirugashi n'abamori n'abayebusi. Eheraba isanduku y'isezerano ry'Uhoraho nyene isi yose igira ibitangira imbere mu kuja muri Yorodani. Nuko nimurobanure abantu 12 bo mu miryango y'Abisirayeli mu muryango wose havemwo umuntu umwe maze abaherezi barerura isanduku y'Uhoraho nyene isi yose nibashinga ibirenge mu mazi ya Yorodani nibashinga ibirenge mu mazi ya Yorodani amazi yago ava ruguru aca yimigwa yirundanye. Reka twongere tuhasoma. Maze abaherezi barerura isanduku y'Uhoraho nyene isi yose nibashinga ibirenge mu mazi ya Yorodani amazi yarwo ava ruguru aca yimigwa yirundanye. Ni kuvuga ngo igihe ibirenge by'abaherezi bakuru bihonyora mu mazi ya Yorodani amazi aca yicamwo kubiri aca yimigwa yirundanye. Nuko abantu bashingura amahema yabo kugira ngo bajabuke Yorodani kandi abaherezi barerura isanduku y'isezerano babitangira imbere. Nuko abaherezi barerura iyo sanduku bashika kuri Yorodani maze bageshorera ibirenge byabo aho amazi agarukira kuko mu gihe c'iyimbura Yorodani gwama rurenga inkombe zarwo. Amazi ava ruguru aca arimigwa. Amazi ava ruguru aca arimirwa yirundaniriza aharinganiye n'igisagara citwa Adamu kibangikanye ni Seretani kure yaho bagomba kujabukira. Kandi yo hepfo atembera mu kiyaga co mu kiyaya citwa Araba arico kiyaga c'umunyu arakamuka. Nuko abantu barajabuka batumbereye i Yeriko. Abaherezi bareruye isanduku y'isezerano y'Uhoraho bahagarara muri Yorodani humutse maze Abisirayeli bose bajabukira ahumutse kugeza aho abantu bose barangirije kujabuka Yorodani. Nka kumwe vyagenda igihe Imana yacamwo kubira ikiyaga gitukura mu bukozi bwa Mose.
rero umusubirizi wa Mose ari we yari Yosuwa, mwitegereze yakoze bya bindi nyene Imana biciye muri Yosuwa, yakoze ivyo nyene kuri Yorodani. Kandi mu gihe ca nyuma naho Yorodani y'urupfu izocikamwa kubiri, abapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzohindurwa kandi tuzojabuka humutse, tujabukire mu gihugu c'isezerano, tuzojabuka tutabonye urupfu twebwe abakiri bazima muri kino gihe ca nyuma, igihe tuzobona abapfuye bizera Kristo bazutse. Nuko rero murinde imibiri yanyu kugira ngo ntihagire umuntu yogenda hataragera, kugira ngo bityo igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, umwe wese muri mwebwe azoba akiri ngaha ku isi. Nuko mubona abapfuye bizera Kristo bazutse, nuko namwe muhindurwe. Nk'uko Imana yabwiye Yosuwa ati nimwiyeze, nimwiyeze namwe kandi mwitegure kugira ngo mujabuke muve mwuno mubiri upfa muje mu mubiri udapfa, bityo mujabuke Yorodani yumutse, no kuvuga ngo mutabonye urupfu kuri uno munsi wa nyuma. Rero turashobora kubona uwo ari we uri karaturongora kandi azodugeza mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha no mu gihugu c'isezerano c'inganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Ni Yozefu wacu, ni mpwemu yera, Yesu Kristo muri mpwemu yera agaragariye ku munsi wa nyuma nk'uko yabisezeranye, kandi azoba ariko yigaragaza ku munsi wa nyuma biciye muri baraka wa ntumwa, ariko aratumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, nk'uko byabwiwe umuvugishwa n'Imana Daniyeli hamwe n'intumwa umuvugishwa Yohana. Muri buno buryo bw'amayerekwa n'ibimenyetso natwe tuzobibwirwa insiguro y'ibimenyetso byose bishushanyo biri hariya mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano risha, kuko ibiri canke uguhishurirwa kw'ibi bimenyetso bishushanyo ni bizoba biriko birashitswa, nivyo bizoba biriko birashitswa muri iki gihe ca nyuma, kandi Imana izoba iriko iraduhishurira bino vyanditswe byose kugira ngo dushobore kubitahura ibi byose Imana yasezeranye muri iki gihe ca nyuma. Kandi tuzogira bino bintu byose byabonetse ahera ha cane, tuzobigira bigaragariye mu ngoro y'umukungu wacu Umwami Yesu Kristo, hehe ahera ha cane. Tuzoba turiko turabona aho ibintu byose biri mw'ijuru ahera ha cane, tuzoba turiko turabibona bigaragariye ngaho, tuzoba turiko turabibona vyisubiye mu ngaho nyene. Ni kuvuga ko ibintu byose biri mw'ijuru ahera ha cane bizoba bishushanirijwe ahera ha cane h'ingoro y'umuryi w'impwemu ya Yesu Kristo. Kandi reka ivyo tubigarukirize ngaho. Twamaze kubona icari co abakerubi ba zahabu hamwe n'abakerubi babiri b'igiti ca elayo. Ku muhingamo tuza kuba turiko turabona mu cigwa kijanye no ku muhingamo, tuza kuba turiko turaraba, katurabe Miguel, bitereza kuba biri ngaha amabanga yahishuwe ku munsi wa nyuma. Ivyo nivyo tuza kuba turiko turaraba, amabanga yahishuwe ku munsi wa nyuma. Ngaha dufise icigwa gusa, ariko Imana yaza kudufasha kuva ubu kugeza hageze uwo mwanya w'igikorane. Turaza sukuzuza gusa ibisigaye ngaha, ariko turaza no kuzuza amakarata runaka muri aya, kandi iraza kutwemerera kubona amabanga ahishuwe ku munsi wa nyuma hamwe n'ayashikijwe.
Que Dios los bendiga grandemente a todos. ese imana yoduhezagira cyane twese, ese imana yobarinda, yesu kristo marayika w'isezerano umwami wacu abarinde kandi abuzuza ubumenyi bw'umugambi wiwe uhwanye n'igihe cacu, kandi abandanye kuduhishurira ivyanditswe, anadukingura ubwenge bwacu n'ubugingo bwacu kugira ngo dushobore gutahura bino bintu byose bizoba biriko biraba muri iki gihe ca nyuma. Ni bangahe batahuye bumvise ico arico n'aba ari bo abakerubi babiri ba zahabu n'abakerubi babiri ba Elayo? Twamaze kubitahura. Ni ubukozi bwande bwa Mose na Eliya, kandi ninde akora ubwo bukozi? Ni Yesu Kristo muri mpwemu yera ku munsi wa nyuma, agaragariye mu mubiri w'umuntu muri marayika wiwe ntumwa. Kuko Imana ntigira abavugishwa babiri bakomakomeye mu gihe kimwe, ariko irashobora kugira ubukozi bubiri bukomakomeye mu gihe kimwe, ariko mu mubiri umwe w'inyama, ndetse kandi irashobora no kugira ubukozi butatu buhambaye mu gihe kimwe ndetse no mu kiringo kimwe, ariko mu mubiri umwe w'inyama. Kandi turafise isezerano ry'ubukozi buhambaye butatu, ubukozi bukomeye buhambaye ari bwo bukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri, ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu, n'ubwa Yesu mu ncuro ya kabiri, kugira ngo buzogaragare ku munsi wa nyuma bugaragazwa na Yesu Kristo muri mpwemu yera, abugaragarije mu mubiri we w'inyama muri marayika we ntumwa mu gihe ca nyuma. Kandi no kugira ngo tugire ngaho ukugaragara kw'ibyo bintu byose biri ahera ha cane ihingoro yiwe iyo mu buryo bw'impwemu. Kuri jewe wari umugisha udasanzwe kubana namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe y'ibanga ry'abakerubi babiri ba zahabu hamwe n'abakerubi babiri b'igiti ca Elayo, b'igiti co mw'Elayo. Mwumvise ingene byose vyoroshe? Iyo ibintu bihishuwe n'Imana bica vyoroha, igihe Imana ibihishuye ikatwungura ubwenge kugira ngo dushobore kubitahura, kandi n'abana barashobora kubitahura, kandi barashobora kuririmba ibitangaza by'Imana biriko birakorwa nk'uko yabisezeranye n'abana. Kandi n'ibintu mu bwenge bwa kimuntu, ubwenge bwo ku isi, bidashobora kuboneka, ariko biciye mu guhishurirwa ko mw'ijuru birahabwa abahungu bose n'abakobwa b'Imana. Murakoze cyane ko mwateze umutima mukunze bakundwa bacuti na bene data muri hano, abakurikirana ku radio no kumbonesha kure, kandi mubandanye mugira umunsi wuzuye imigisha ya Yesu Kristo. Ndongera nsiga ubundi busha hamwe namwe Reverend Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye asozere igice cacu muri kano kanya, kandi turaza kongera tubonane saa 8 zo ku muhingamo, isaha ya Chapina, ndibaza nuko babivuga. Isaha ya Chapina niko bavuga hariya muri Guatemala, kandi bavuze ngo isaha ya Chapina saa 8 zo ku muhingamo, hariya abari nka saa 8:59 nk'uko n'imiburiburi. Ariko Miguel avuze ko ati ku isaha Miguel ariko aravuga canke Miguel aza kuvuga ko ariyo saha nyayo. Kandi reka dukoresha umwanya neza, kuko hanyuma mw'ijoro naho nyene hari igikorane hariya, mbega si bose ivyiza. Nuko rero turafise dusigaje ibikorane bibiri, ibindi bikorane bibiri aribyo twiteze yuko Imana iza kuduhijuriramwo ivyanditswe byinshi, itwemerere gutahura imigisha iyo ifitiye umwe wese muri mwebwe na jewe, kandi umwe wese yitwararike kumenya imigisha Imana ifise ifitiye umwe wese muri mwebwe, ndetse no kwakira iyo migisha, kuko iri kirasuka imigisha yayo hehe muri Amerika Latine na Karayibe, ahera ha cane h'ingoro yayo yo mu buryo bw'impwemu. Ese Imana yabanaye ko bahezegera mwese, Imana ibarinde hamwe natwe Miguel Bermudez Marine, Imana ibahezagira.